nkifise nk'imyaka 4-5 niyo nahevye inyama, mvuga yuko nzozirya mpaka ngize mariage. Kandi kubera ko nabo wagenda gutembera umugenzi wabo batetse inyama bashaka kwirukana, ubona gasanga nanje umugenzi agiye muhira agatima ko gushaka kumwirukana kakaza ariko nkagwana nako ubuti anje muguteka ndazihebe tu nukaje barigeze kunyirukana kwishuri ngo none abakobwa bo kwishuri kandi aho nyene nari nkiri manzi nari bwabona n'umukobwa n'umushirwa gusa nyene ko yanaraka agahungu nyene kiterera inkuru sana abantu muri Vitaro barayumva barandondera kuri ico gihe bampaye 200,000 ntaswe kurongora ngo ni menshi utunga n'umugore abana bana umukobwa nakunda nyene hafi ese bayibwira ngo mu Burundi bwejo ndasanga wewe urashobora no gutera inda cyangwa baranayiteye ariko ariko bakubwira ko Burundi bwejo kwiyumvira n'umwana wanje nawe n'ubwirya hejo naso stadi Burundi bakeneye abajene kwanza baba responsable narazi ko twebwe generation yacu isa niyahonge ni yabaruriro gato nyene yasa niyahonge na nyene kubera nabo nyene bagendeye ngaza Kongo nibashitse bafariyazi bose arakantu k'igihombo na twebwe sanse nje buguti oya kweri je sinohomba ifu kwanza kinangwa kwiga kumenya icyongereza kubona turamucumita cyanda biheba byo jewe none shaho ngiye gutwara abantu badashaka kunda batwanda bareka kwereka intakaza umwanya ndiko ndinginga umuntu atankunda je nshaka unkunda namwereka inzira nziza ntunkunda ucumpa akazi utuzi tubiri akazi ko gutuma kwanza unkunda n'akazi ko gutuma tugenda imbere je nta mwanya noronka. Okay, je nitwa Nzeyimana Thomas tazira Mukombozi Lucifer, hanyuma andi nk'abandi dimfura bana batatu, yego hafise n'abana batatu, hanyuma nkaba ndumuririmbyi kandi n'umuridera ariko atari umupolitisi. Mukombozi ryaje ndi mutabira hari umugenzi yafunzwe kubera ko ari umukobwa byitwa ko yamuteye inda, ariko kumbe umukobwa yatewe inda n'umutunzi acatanga iturire ngo afunge ujya mugenzi. Amaze gufungwa afunzwe nk'imyaka 3, amaze kurekugwa bamenye ukuri, amaze kugaruka atangura kwiyumvira kwiyahura avuga yuko rabuna n'impuzu mfise nije nsaba abantu nambika ndabura na 10 mufuko ni cigarette ndabura ndiko ndasaba na umpa ariko jewe ndasaba kwereka insaba nk'ibyo agacupa bitije no fumani yahura tu ndagageza kumuhanura ndamweka uko bamandera bafunze imyaka ingahe myinshi ariko n'ubu nshaka kuvuga utavuze Mandela ubuti tuko ndamukomeza bararagenda nyene nk'ushavuye je namwibudi baraje nakoza akazi k'Imana yamaye je nagwanuye wiyahuye naho Imana cyahageze umparura kuri bibaza aragenda ashitse hariya no yatangura kuza rumviza zamanura ashaka kwiyahura acazinduka mu gitondo ariko ararira cyane ambwirira nakuvuye nzonda kwita mukombo waje yani ko mukombo waje ngo yataba n'umuntu zawe nikuba nariyahuye kweli saza gumezinzunguruka naho navuye nganshavuye za gumezinza mu mutwe ariko nari kadogo niwe yarankuriye ariko nyene uko to byavuye mu kwizera kubera ko nasanze uyu munsi ari abantu benshi ntibazi gutandukana Satani na Lucifer. Arigiye umuntu namumva n'abapasteri bakomakomeye ugasanga ariko avuga ngo Lucifer no kumunesha. Lucifer ni grade spirituel n'urwego ubugeze ko mu kwizera. Lucifer cyamira mbese kirundi bisigura lux ni lix ikintu cy'inzobe ikintu kimyekamyeka uko cyakaka. Sasa fere nawo n'umuhetsi. Sasa mubisanze bakta Lucifer ya lumiere umucyo. Sasa yari umuhetsi w'umucyo. Icyo gihe ari kumwe n'Imana ariko amaze
kwigira yuko ujya muco ari gwiwe Imana ikimukura ko wa muco asigarana umwijima aca bigipinga. Niyo mpamvu yaciye yitwa Satani. Satani bisigura umupoza, yaca umupoza w'umuco. Ariko abantu baracyafata yuko ya grade baracyayimuha, ariko Imana yaramwambuye, yaramukuye ko amapeto y'umuhesi w'umuco, ubahetse umwijima. Sasa nchini Imana none kubera iki umuntu atabikwiye ari wagira izina ryiza nk'iryo? Kandi nzi yuko je naho ndi umunyakibi, ariko je sinota Satani kubera iki bamwita Luciferi. Iyo grade ntayakwiriye, kuko umuntu Luciferi naho natwe naho taraberanda turafise ibyaha byacu, ariko umuntu Luciferi ni wa muntu umuntu akubonye acarema. Je ndazi yuko nta murundi je mbona mwijoro akagira ubwoba, nta muntu numwe kuri ino si uvuga uti nabonye mukombozi mwijoro ncingira ubwoba, ahubwo nawe yoba yinyegeje abonye je ndenganya avuga uti yerekanye ubworoke kumbe n'amahoro. So kubera ko nizera ko ari icyo, kandi jewe nizera yuko umuntu afise icyo ndamwongereza ko singi icyo ndamugabanyirizako. Tumenda gusiga uko nagusanze, nimba ufise ifu udafise imboga, nkaba nafise imboga ndaguha, singe nsese ifu yawe cyangwa ndayibe. Nkoza akazi ka Satani. Sa muri icyo gihe niko nizera cyangwa uti no genda umuhesi w'umuco, muri icyo gihe sinokwemera yuko Satani ari warigira kweriba ya jewe navukiye Nyanzarake, ego nita mu Kabondo, hanyuma nakuriye Ikabonga ahantu iti Gisenga. Niho iwabo na mama ko harabaye divorce cyangwa mama uko. Ikindi nacyo natanguriye mu mashuri ajya, ariko nambara 95 niyo nari ngitanguye mu ya mbere. So uko ndiruka maze guhunga pare yadishikisha cyane 95 ntakitamba guhunga uko bita amashuri ya primaire mu ya kabiri kubandanya nabandanyije kuri Centre Scolaire Congolais de Kigoma, ishuri ry'abakongomani. Niho nizaho primaire yose, hanyuma secondaire cyane igiri Mutabira, ariko Mutabira na kuri sokisho muri 10 11 12 13 nayeje ngaye Bujumbura section lettre nagize literature moderne. Hanyuma ego muto bwanje je na mwana nyene yikundira umupira cyane no gutanga umuziki tu, umupira n'umuziki kongomani nyinshi uko. Ariko kandi nari umwana nakunda abagenzi sana. Sayo mbonye ikintu gishaka kunteranya n'abantu naragiheba. Je kuva kera naraheba ibintu sana, n'ibintu nkunda sana. Je nibuka nkifise nk'imyaka 4 5 niyo nahebye inyama, vuga yuko nzozijya mpaka ngize mariage. Kandi kubera ko nabo wagenda gutembera umugenzi wabo batetse inyama bashaka ukwirukana, ubona usanga nanje umugenzi aje muhira agatima ko gushaka kumwirukana kakaza, ariko nkagwana nako ubuti anje mvuga kandi azihebe tu, kandi ndazihevye kubera ko narabona n'ujya mugenzi yanyinya inyama hageze kuzijya, se wiwe niwe yajya nyinshi. Umwana wakamuha kamwe azarakatagura ngo turacho imboga avuga none byo, ariko hageze mu biharage cyambwiye yora biva bigashe cyangwa uti sasa kwa mu biharage yamampi kazi. Bikagiye nkunda ibiharage, je nkunda ibiharage cyane, kandi kuva ivyo gihe sindagiye inyama. kandi bishiku ikintu cyose mbona yuko atamuntu kibangamira, decision yose mbona yuko ibangamira jewe ariko atamuntu ibangamira, je narayifata kweli. Football niyo yari cyane, ariko umuziki nawo hari narata icyambye na mbere. Nibuka tumaze guhunga turi ngahe Tanzania ahantu twikagunga, je nayicaye haje turi impunzi. Sasa mu rupango hari akabare, sasa ibana umunsi umwe genda tambara umuziki ba mahera abantu bari baje kumwera haje gutaka kana ikatugana ifise mu 6 ans uko. Ibana ntanguye gutamba baca ba mahera, bamaze kuma mahera ijambe nakoze nacenja kugura ikaramu n'ikaye. Nca ndondera umutipe yarafise akaradiyo ndamugurira amapira. Sasa umuziki wacitangwa kuza kubona kwanza bamaye amahera kubera ko nacinja no kwishuri. Je nagiye kwiyandikisha kwishuri muri Tanzania nitwaye abavyeyi batavyo bazi, bajyamye gusona je ntambuye kwishuri.
nagiye ku mwarimu ndamubwiye agenda afise amahera ngaho kwiyandikisha ngo yari amajana 2 ico gihe y'amashiringi nuko je nditangira so uko ni umuziki ariko cyane cyane byaje kuza na mama wanje kubera papa na mama barakunda umuziki cyane. Sa mama wanje iyo tuko rimwe na rimwe yarashira muri radio tugatamba umuziki neza cyane uko. Ikindi nacyo maze album ya Professor J amaze gusohora Professor J album yo ya mbere niyo yatangiye kubishyira muri hip hop sana. Tangura kubona kubera ko abaraperi baboneka mu ngo ari abantu b'ababirebire ukuntu, ariko album ya Professor J ndayitije umugenzi ndayizanye muhira nari mfise papa umugabo wa mama yari papa wanje step father uko ebane acara yikunda cyane ndarema ndavuga kumbe n'aba papa bokunda nuko nca nangura sasa kuvuga ati nanjye reka nzokora umuziki uzotuma n'umwana atwaye indirimbo yanje iwabo. Abavyeyi we bavuga ati wawe yego mwana ni bamushwanira ya uko. Cyane kw'ishure ingeze mutabira tu uko kw'ishure nibyo ryari ikibazo nibuka je barigeze kunyirukana kw'ishure yuko ngo jewe ngo none abakobwa bo kw'ishure kandi aho nyene nari nkiri manzi nari bwabo nari n'umukobwa n'umushirwa gusa nyene kubera naraka agahungu nyene kiterera inkuru sana. Sasa abakobwa bankikije nk'uko uko abigisha gusa kubera naririmba indirimbo za Professor J zigahera. Sasa uri mu myaka 14 uko ibana 12 13 14 ni imyaka ubushushe cyane ubonye abakobwa bagutangariye bikuryohega. Sasa muri ico gihe indirimbo ya Professor J yarahera nca ntangwa gufunda twanje ngavuga yera uwo mukobwa ukuntu wambaye impuzu nziza yo ngo aramvuze nanje ngaho nkaryoherwa nk'abana. Sasa bigisha babona abakobwa basamarira cyane icyo gihe abigisha sasa kubera mu nkambi abigisha baresha abanyeshuri nyene yari niyo yamusheri wiwe kubera abakobwa barabonyene. Sasa muri ico gihe bibaza ko ndabatwara abademu babo je kweri ni uko mwigisha umwe yarankubise kweri kofi n'umuntu aturi twafunze amashuri nyene turi muri fete kumbe yari akamfitiye guta amashuri araheze urwana naragwereka, ariko baje kwishuri bakabaza abigisha kuti ujye mwana ko yitonda cyane. Abigisha banyigisha bari bazi ko ndi umwana nyene yitonda, ariko ntango kuvuga nyene naratwenza mesi nari wa mwana nyene turi mu byiga ngo ndiko ndakominduro ya, ariko hageze gutera inkuru sasa uko byarambangamiye muri iyo nzira nibuka no kuntema abigisha bavuga uti baruje rwana bakabona nene no kwishura bikurikirana, ariko bakabona mengo kubera jewe sinandika cyane je kwishuri nashaka je kubitahura. Sasa je kwira babona ntandika, ariko bakabona ndabitoye akumva n'uruhungu ruravyiba kaza kancunga je naniye kubitira ibindi. Sasa babona mengo uruhungu mengo uko, ariko n'umuziki nawo warabituma ugwishinga kuririmba uko, ariko je mu muryango umuziki nibigeze w'intambanye kumuryango wacu n'abantu bakunda kuva sokuru yari Gurugumestre ni haji Nyanzarake ibana yarazanana n'abaririmbyi bavuye Bujumbura bive mu mane 70 komye, akazana abaririmbyi bavuye Bujumbura ino akaza bagahisho abantu b'Inyanza so baruko ya ego. Ariko baje bwa nyuma kweri baje bwa nyuma kwa mu Burundi naguma mbona umengo ntabarimbyi bahari bakwitaraba, naguma ndabyishiramo uko tu kubera n'ababikora mu Giswahili, ariko nkumva neza yuko Igiswahili baririmba cyonye kirakiriritse umengo je nshaka Igiswahili nyene nzi kwaje ndazi Igiswahili cyane nari nzi Igiswahili kurusha n'ikirundi. Sasa muri ico gihe nabona sinari inspire nino nabona umengo ndakwiye kuinspira na mu Burundi kweje naguma mbona umengo ndakwiye kuinspira, ariko après nacyo nangura kumva ba Fariazi mambo juu ya mambo kwa ndimbo za sinazumva cyane mambo juu ya mambo sitopenda tena natangwa kumva wawe n'ubundi weko baraza uko, ariko inspiration yari nke cyane. Vox muri America ni wanke ndangwa kuba inspire na Jay-Z cyane ya cyane niko. Bambere natangiye kujayo hari 2006 nashitse ngaho Bujumbura, naraje Bujumbura ababire turahura mu kati huye nyene bumvise ngo ari umuraperi yashite mu kati, hari abatipe bitwa bari Moses yigeze kuri yari mugufu imeze nka 50 cent
yigeze kuririmba mambo super na Farious mambo super uko baboneka yuko ari ababire nyene bo mwikatiye mu Buyenzi aho nari nashikiye bacha yumva yuko ari umupeti w'umurapera kazi bacha baza nyene ko nkubita umukwara mwenye ryo gukangana ariko nanje nari mubi kubera jewe je nari ngeze mu rwego jewe ubwego ndimo ngo arapu natanguye kumuka namaze kuba yasudura kubera arapu ni nyinshi cyane ndiko ndanayitinya kuyikubita cyane kubera ko ni nyinshi cyane ko agenda shura no kujya muri studio ngakora album ku munsi umwe ntanditse sadi rap yani kubera icyo gihe baza guhiganwa nanje shobora naramaze kwiga gutera inkuru je ndashobora gutera inkuru ndiko ndarapa nkakujya kindi gihe tuzokora ikiganiro gashya mu instrumentale je nkacinangura umbaze kibazo ngusha ndiko ndarapa kubera indimo sana ubwo bwanjye buroroshe burashobora guhindura amajyamo kandi tukajyana story sasa barahaji bayiganwa nje natangura sasa higanwa barabahungu batanu ariko natangura sasa rap zanje zirahera nangwa kuba kwita umwe ndiko namubwira ukuntu ameze bavuga umuhungu reka tumureke ubwanko ruraza ubwa mbere ariko badaye umwe muri baraza buki bana twe kwagushavuriye ariko je mbona umengo ngo usubira umugenzi none we watugize watweretse ibyo ushoboye bacha abagenzi bampa collab ubwa mbere harimo na Jay Kizo ndimbo yitwa Toto Uswazi Jay Kizo yarimba muri Wakali Power ibane je natanguye bampa collab kweri urabona yuko uri mu underground ugahabwa collab n'abastare gwa rugwego hanyuma ikindi nacyo nari mademi 6 ariko umwaka nyene naciye nkora indirimbo ya Vitalo nakoze indirimbo ya Vitalo ibane indirimbo ndayisohora kuri urukundo nyene rwa Vitalo indirimbo igiye hanze abantu bo muri Vitalo barayumva barandondera kuri ico gihe bampaye 200,000 naswe kurombora ngo ni menshi utunga n'umugore abana n'umukobwa nakunda nyene hafi naswe kwiri kugira ariko kumbi yari make namwe ko ari menshi mbi mutabira uko yani natanguye iyo myaka 2006 ariko nibyabaye ko bare nakesubira mu nkambi ya mu nkambi natebayo nakesubira 2009 nakesora sasa zawadi ya mwaka zawadi ya mwaka ya mbere kabisa y'igiswahili ndi kumwe na Farious na Uncle Crazy 2009 ariko ntiyashitse kure cyane kuba cyari igiswahili gusa je najya Kirundi nzi neza kwa no mu nkambi twigira abatanzania cyane numva kugira ngo tubeho kuraje impunzi kenshi zirahemuka sana niyo mpamvu Imana ni byiza kwiturindi impunzi mu abarundi nibazohunge kandi kwera niyo mpamvu abarundi bafise akantu kubuhemwa yani mpamvu usanga n'umukuru w'igihugu bari mugora kurondera abantu bokorana cyangwa umurongozi wari wese biramugora kwera umuntu aza yitonda umwana akazi kuzunga karahinduka kugira ngo uyu wa wundi pe sasa uko kwera ibintu by'impunzi biratuma umuntu yiyorobeka sana twarigirisha ugasanga wigize umutanzania nko sasa ko kantu ko kwigira je ko studio ni angora ahubwo je nagira surprise cyane ya producer je narashika ninje muri studio je nagenda direct maka proof mejeje refrain ngavuga uti safi nagenda kandi direct nko kubera ko narajugumira cyane sasa nashaka banshwanire ko ajya producteur urajugumira nyene nawo umuntu bunini uramutinya cyane hamwe uvuga nkibesha we akafanyirukana kandi wari cyandi studio gusa nanifise complexe nyinshi navuye mu nkambi ubuzima bwari bugoye ikiratu wasanga ngaha kimeze nka decapotable ugasanga amano ariko araboneka aramutsa abantu n'abantu bayirengagiza uko sasa wasanga afise complexe cyane wambaye impuzu wa mu nkambi ari ugondo rubi wambaye impuzu nawe imesa gute nawe yoba yera ebana ntarabona kabisa yuko abishe sasa uko ibyo binizo complexe gusa ariko kandi kindi nacyo nari nshonje cyane mu bigensora yo zawadi ya mwaka nari nshonje cyane nari maze nk'umunsi umwe iminsi biruko je nafungura nagiye ko nawe Uncle Crazy arambwira abana Petit je narumvise ko Uncle Crazy jewe n'oncle kandi ya mama agiye gusenga kera Uncle Crazy niwe yasigara ndeba sasa muri icyo gihe yumvise ko ndino nagiye kumuramutsa vuti banumva ngo aririmba imikiri Mr Petit warakuze natangwa kubita Mr vuti ko indirimbo ari nziza vuga narakoze na beat naronse duhera ndakoresha beat yavuti genda basi usabe beat ndagutwaye kwa DJ Daddy dukore ndavuga na Farious azashiye refrain ndavuga sasa ngiye kurondera beat no mu underground ndarindira
naringiye gushika naho mba barajya nahabwije biti nibayimpaye ndazindukirayo baje kuyimpa maze nk'iminsi 2 ko ntajya. Sasa nari igitumbura kimwe gusa umutipe arayangura igitumbura kimwe nikaranga nimgoza ibiyo ngo bya desa bya 20 francs. Hanyuma hari amazi bagurisha mwe konka ya mwisashe eba nibyo bintu nibyo nagiye kuririmba ngiye ariko urabona estoma imaze imisi itafungura ari ukuntu utanga kumva mu nda bikurya aho nyina ko crazy we yarazi yuko jewe agiye muri studio genda musanga yo afata imoto nanje nana 10 mfise nje ndiruka kwera umuntu yagufashije studio ukimwereka ko atani moto fit iba ngiye utwase ushikira rimwe uko. So nibyo bintu cyane byangoye izijya complex gusa muri studio inzara ariko ntanguye kuririmba kweri nabo nyene baravuze makana DJ Dada aravuga bana mehera Uncle Crazy waruvuze kuza kurira umpeti n'uyame kandi DJ umpeti ndamuheza agiye ku buntu tu ya uko. Cyane ni mwebwe kuvuga ko naso indirimbo ariko kandi no kuri radio nye kwivuza byari kibazo rimwe na rimwe journaliste cyo gihe harakango ko gusabana gusoma era ariko gusa ni kari izo ngeso zifise abantu bashika nka 3 gusa ku bantu bashika 30 bumva yuko nka deepus. Sasa icyo cyarangoye cyane ariko nibuka umunsi ndirimbo yanje ya mbere so batangiye kuyivuza kuri radio Kitire urayi yakorera yitwa Amidu Hassan ayivugije ebane umunsi wa mbere bayumvise bakungumani barahamagara abarundi barahamagara indirimbo isubizamwo bayisubije mu inshuro zika 3 aho nyine acyamagara umuntu yitwa Frank Akili aririmba n'abakofiro midehiyo muri Kongo yari yajenga muri vacances cyo gucumpeti aramagara ngo tijye mpeti ndakeneye kumubona ebane ni wo munsi wa mbere ntangura kubona naye ko ndarira ndi mu nzu aho tuko turumva radio iyo turabagara mu buyenzi amusoza arakora abatanye jewe hano bahamagara ko basubizamwe aho nyene hari indirimbo ya Uncle Crazy na Fariaz Msigo Musanga yari isohotse ko bafise beef aciye kuri indirimbo twaso zasokera rimwe kandi uwo munsi bari baje guheraheza Msigo Musanga bacashamo na refre yanje aho ntangura kurira ndi mu nzu uwo mugabo acavuga ati Petit muze kumuha nomero zanje yaze kundondera ndagenda kuri wa journaliste ndiko ndarira ndavuga ni jewe aho bantu bose mu buyenzi bavuga Petit no yashuhije Bujumbura aho ndi nkajugumira bose abantu mbiswa rero kontwimereye bakubita icyapati nzo dukemura na hiro turyohewe bakankubita icyapati bakankubita ibyayi uko baadaye me après nagenda turahura n'uwo mugabo yari yashike mu Kinindo ndahashitse aravuga ba felicitation cyane n'umuntu wa mbere cyambwiye n'urafise telefone nta telefone nari mfise ngo yampaye 100,000 nimba atari 80,000 kijyagiye ngende kugura telefone mvu telefone ya 80,000 nayo ngura mfise ibibazo bitane bijyanye na wakarenzo DJ ngira ngura kwanza karata kubera aho nyene ndagura na telefone ka Ucom ngo telefone bura ushize buindi kate simu nikemera nibuka na melody yayo gahamagaye ngo telefone uko nibuka none cyangwa kuronka abagenzi ba Frank warajeshi bantwara nkaho twajyanye tukamuteka tuguru turatu niki bagenzi hanyuma nyene indirimbo maze gusohora indirimbo ko indirimbo ari ifite amajambo avyibushe cyane nanje ntarakana gato sana nari nonze cyane sansa nibuka ngiye ubwo haragenda ahantu bakabiko ravuga umwana je ndi ngaho nkananirwa kwipresent kwero basanga ikiratu nambaye niki nambaye nabi nkuvuga ati ngiye gukora ijiwe n'indirimbo yanjye bace bavuga ko ari ya fake bace bayisuzugura kaje nkawuke tu hasi umunsi umwe ndaronka concert hari Ncibitoki niyo kujya Kanyoni bamumagaje abantu baruzura bashaka babone uyu muntu kana na clip nari nta namara ya clip nari ifitiye iyo banda shitseho icyaje kuba abantu baranse kwemera ko ari jewe ari je mukombozi gutyo yacha wewe kwera abantu bumvise indirimbo babona image y'uruntu rufise inguvu babona umengo ni Uncle Crazy nakujya kwa Uncle Crazy ibane nanje nabawubije kuririmba indirimbo yose ntaruhuka kwanza akapela
nayimbye yose kugira ngo abantu bemere ko ari jewe uko. So izo ni ibintu akini naco naronse ama award atandukanye ya ndaronka kwanza uwo mwaka iyo ndirimbo nyene zawadi ya mwaka yaciye indirimbo nakemba upcoming uwo mwaka nona hanyuma ndaba kandi n'umwanditsi w'umwaka uko muri Ndundi Hit Awards. Hanyuma ikindi nacyo après ngaho nkubita sasa indirimbo z'ikirundi nangwa na Hasta la Victoria Siempre, umucamanza nemera n'Imana dusenga, abacamanza bo kwisi benshi banuka ruswa. So uko iyo nayo iyo kiba populaire cyane igihugu cyose kubera ikirundi iyo iragenda kure ncanaronka nanuze icyubahiro cy'umunuze nk'umujene yenspira abana bo mwibarabara uko nikigo cyaramaye agashimwe Christine Ntahe uko cyabana mu mwibarabara. Hanyuma ikindi nampejeje ngaho ndagenda ndakwita za ishure ziraba populaire cyane za Urudubi ndaronka award ya Isanganiro award nitwa icyo gihe ndatwara ariho award yo muri Japan ya International Youth Fellowship organisation iraha nimba ari Korea muri Japan ifasha ibintu byo guharuka ku isi nzima yuko nk'umujene yenspira ugaruka go mu Burundi uko Imana irabikora ngakuronka award izindi z'amaradio n'ama TV uko. Hanyuma ndaje no muri Congo nimukana umushitsi w'iteka 2010 muri Congo kuri independence yabo yani wakongomani baravuze ugiye musore ifu kwanza ya uko ndagenda jewe indirimbo zanshikanye hiyo nakumbura sana ariko tunyene bwa mbe narahakumbura ariko nasanze inkumbu n'ama emotion tu kandi yaje inkumbu simbona yuko zamaze ifisi nyishu cyane n'ama emotion narakumbura Burundi ariko après inkumbu zatanguye guhera ntangura kubona ikibanza canje mu Burundi cyo natanguye sasa kubikorera ntangure mbe Burundi bukeneye nkumbuza imbega ikintu ko yajya kenshi uri kure ikintu ni ukibona neza ni nka kujya iyo uri kure n'umufotografe byango gufotore wese agenda inyuma cyane nakwegera. So iyo ndikwe n'u Burundi natangiye kubona ndabona Burundi urakeneye kwanza discipline mu gwaruka kubera ko Burundi urakeneye jeunesse imezuku hari ukuntu nabona umucyo nabona itinyuka atari ya jeunesse bayibwira ngo mu Burundi bwejo ugasanga wewe urashobora no gutera inda cyangwa waranayiteye ariko ariko bakubwira ko Burundi bwejo kwiyumvira n'umwana wanje nawe n'ubwijya hejo naso stadi Burundi burakeneye abajene kwanza baba responsable abona yuko genda uyu munsi ariko atari bimwe politique bageze mu bibazo bakaca babwira ngo nimuze mugwane none muvugwana niyo mugutumira mahirwe mukatubwira turabejo nuko kwanza bikure mu iyo mentalite nkabona neza igisata canje abana bo mwibarabara ukuntu nabonye bakwiye kuja mu iterambere ry'igihugu ukuntu tukorana n'amasengero ashika 30 yatanze 10,000 ku kwezi zo dufite 300 million ku kwezi kandi imwe nta rusengero gobura cyangwa umusigiti ariko uca wumva yuko mu mezi 10 tuba dufite 3 miliyari twofata abana bagendana ibimuga cyangwa mwibabara igihumbi tukabaha imitahe ya 3 million nabonye ne bagati so narabona ibintu byinshi nkabona kandi bishoboka kandi byoroshe uko kandi nkabona neza ko Burundi nabwo bukeneye muri internationale kubera utugiye muri international cyangwa kwiganira abantu kaja nine kidumu ni waba international dufise babandi uvuga ushaka kugenda mu karere uko nkuti none urakeneye muri generation yacu turamu international arazi ko twebe generation yacu isa ni yahombye ni yabaruriro gato yarenyene yasa ni yahombye na nyene kubera nabonyene bagendeye ngaza Kongo nibashitse bafariyazi bose arakantu k'igihombo natwebwe sanse nje vuga uti oya kweri je sinohomba ifu kwanza kinangwa kwiga kumenya icyongereza ndimi ndabona yuko zikenewe kugira ngo uzoshike hiyo nangure kwiga kuririmba style zose nuko nangwa kwiga hariya kuririmba live ugenda kwita live cyane byari nanifise na band ariko ubusindatanga kubyerekana ko nari ndi bize kwanza aho ni bavuze ngo yahumbye muri live kwera umuziki wa munaniye kandi mfise indirimbo zirenga amajana nahejeje so uko so natangiye kubona uruhara rwanje mu iterambere ry'u Burundi
no guhindura amateka y'igihugu. Sasa indirimbo biragoye kuvuga ngo iyi ndayikunda kuruta iyindi kubera imwe yose irafise ikinyibutsa. Sasa iyo nibutse ico kintu mba ndabibona ko ari ya mbere mu gihe mba ni muri iyo situation nari ndi mu ico gihe. Ariko gusa ikintu kimwe tu ariyo nk'indirimbo Zawadi ya Mwaka, iyo ndayikunda cyane, akaba nitwa Hasta la Victoria Siempre, nari mama Ibo Imana kubona nimva ko ari jewe ndiko ndivuga nini ko yaje nabuze abavyeyi kera ukuntu. Mama niwe nabuze 2005 ariko papa we ni manu nanseti kandi naho nyene nari namaze kumara igihe tutari kumwe hafi. Uko ariko akaba ari indirimbo yitwa Uyu Mwaka. Ako ni indirimbo nayikoze nshaka ko ivuzwa kuri independence, ariko kandi ndi mu mahanga mvuga ko uyu mwaka jewe bituma ntataha jewe ibane kandi ari kuri independence ko je ntwarura yuko umwaka w'abarundi wera le 1er juillet. Ndi matariki nayo usanga ya anniversaire z'abandi bantu. Sasa njivuga ibana jewe reka ngire ntuze reka iyo ndirimbo na isohoke n'umwaka w'abarundi utanguye kugira ngo senge ibyo nasenze byose bibe. Iki ibana naciye ndaramugayo uwo munsi ndimbona iyo binjye kugenda umugenzi nari muri Uganda, umugenzi ashire muri YouTube amareza aranka we director amareza aranka ncana habwije kandi ari ibintu byo gufata abantu kubera corona nta gutembera saa moya abapolisi baramfata kwenye ndaramugasho yandirimbo atuma ibanda gigenda bukirinja muri YouTube ugende mugasho. So nanyi nafise ikinyibutsa, ariko kandi après imisi 20 le 1er nari mugasho navuye mu gatondo, ariko le 21 Octobre oya le 23 uko kwezi nyene naciye naratashe mu Burundi. So nisengesho nyene ryashaka ribere mugasho na Paulo na Sira. Cyambe na mbere jewe nicari kindimwo cyane, ariko na hatanguye kwanza umuntu aramumagara iba umugenzi nyene w'abastare aba muri Australia arambwira ati ebana wewe niteba jewe ndabona umengo harakenewe umujene muri politike. Unamute je navuganye yavuganye n'aba Mutima, yavuganye n'abandi ba Idefonse, yavuganye n'abagasore, avuganye n'abandi ba stare abaririmbyi abaki baginde bwitoza. Bamwe bakavuga ati oya abandi nakubwiye ushaka mfe ngiti none je arambwira kandi sasa aje kubimbwira haizi iminsi nk'itatu umupoliticien afise umugambwe ngaha ampamagaye ambwira yuko bana turakeneye umugambwe wacu uzoze kwitoza n'amashinga amateka nk'umugambwe wacu. Nambwiye uti kwitoza ntabuteka kandi ndavyumvire ko kwe numva Imana ikimbwira niko cyane avuga uti kwitoza. Hanyuma nubye nawe cyarampamagara mvuti nuko abantu baguma babimbwira cyane nkagenda Facebook ngo wowe uzo kwitoza umushinga amateka mvuti none ibi cyangwa n'Imana ikirambye ubutumwa cyo utari Mana je nshaka ibintu birimo amakimbirane cyane. Je ndakeneye umucyo, je nshaka ibintu njamwo ntagire umuntu azopfa kubera jewe kwe jewe kugira ngo umuntu afe je nzo umurongozi ubongozi mfuma ndaguheba abafuye bo batabaye abadelege bo ntibagiye mwijuru. Sasa ngati biti Mana je ndakeneye umucyo ni wewe kweri cyangwa n'ibishobisho. Ndabona amasinya mwamwe ndabona umucyo ndiyashaka kubona umucyo tu. Je n'umuntu nkunda kwivuganira n'Imana cyane kurusha abantu, impamvu je mbona gake cyane je kandi ndatembera ava gusa je kenshi mba nimuhira kubera ko uzi ikibazo twagize abantu batwigishije Imana. Uzi ko abantu benshi tutazi Imana, niyo mpamvu umuntu atsitaye avuga ni Satani, ariko atsitaye akagwa ku mahera avuga ko ari Imana. Sadiri gutsitara kuri we Imana ncyavuye. Sadiri uko batweretse yuko n'amagwara guteye ko ari Satani, ibibazo biguteye yuko ari Satani. Sasa jewe sasa niyo mpamvu kubera ko twigishije kubwira, baratwigishije kubwira Imana, yani twe tuvuga ko kuyumviriza ofisi ki wobwira Imana wawe. Sasa twebwe turayibwira cyane ho kuyumviriza. Sasa je kishindagira umwanya cyane kubera Imana ni solution.
Sasa iyo yumvirije ikubwira amasolution naho kandi naho wowe washwanye n'umuntu wamugiriye inabi irakubwira iyo ni gutinya reka ngire bane wewe ujya mu numero kugifata uko abagenzi bo botinya ko yani ubasororera sosoje kenshi buri munsi ntegereza sasa nayicara ukutunyene nkasaba nyine umucyo ubwo iki kintu ndakeneye umucyo hari umucyo samaze kuronka umucyo nkavuga ati kandi abishire mu ngiro muri ico gihe ndavuga ati Imana isinye nizahe abantu bose bazobyishimira imigango yabo itandukanye sawa je nkazobona uko sawa ariko akazoba babana kugira ngo twe twakubona turamucumita cyanda biheba byo jewe none shaho je ngiye gutwara abantu badashaka kunda batwanda bareka kwereka intakaza umwanya ndiko ndinginga umuntu atankunda je nshaka unkunda namwereka inzira nziza nunkunda ucumpa akazi utuzi tubiri akazi ko gutuma kwanza unkunda n'akazi ko gutuma tugenda imbere je nta mwanya noronka cyandabiheba iko so byaruko kirabijamwo kandi wabonye yari sinye nziza bose abantu batandukanye mu migambwe kandi nicyo nasabye Imana ntihagira abantu bapfa kubera amatora agengiyemo nk'umukozi w'Imana Yusufu Yusufu uteza kuba umuhesi w'umucyo aho ugeze hose umucyo ukabuhari kabuti n'amatora mu Burundi yamabi intandaro y'abantu guhunga abantu kwicana ariko je amatora ngiyemwo man ntihagira umuntu azopfa kwe kandi numvise umuntu umwe yapfuye Makamba kandi nawe nyine yapfuye ahagaze ku murongo kubera umutima si umuntu yabitumye ego n'undi muntu nawe bashatse gukubita hajya umunywanyi wanje ku magara bamukubise abaraha ngo mukuru umutumba ngo nimbonera kure ariko reka nkengurukire n'icyubahiro kwera mukuru w'igihugu cyane kubera ko naramwandike message namubwira muzehe n'umuntu nuko abantu bakwita umuntu nuko namweka n'amafoto y'umuntu kuba eba mutama kwera nyene afata action n'iminota 30 bajya abantu bari bamaze gufata sana kandi barabadida kweri na wa mpeti baramutwara ni Bujumbura baramuvuza documentation hariya eba Imana bayizagiye cyane batwara documentation urabona yuko amatora nagiye mu kweri cyo nasabye Imana cyari cyo kweregeye kweri bwa rumana kweri kandi akingukira Imana bishikuru ya kandi urabona naciye mpura na nyenyubera cyagira ki umunsi wo kugura amatora nijari bwabe ngo tugira amasengesho twese duhuriye hamwe atari bimwe byo gutingana sai narabona wa mwuka wera nasabye Imana ugumuza yeah imyaka iri imbere je nshaka nzotu icyambere na mbere cyo ku muziki wacu ushika international isi kamenya isi niyumva Burundi ikabona umengo n'ahantu abantu bahunga gusa abantu turatamba tukadundeka sansa muri icyo gihe bamenye yuko ino shaka hazogera igihe jewe abantu bafata urugendo bava mu bindi gihugu jembe ubona kujya abantu bavuga yuko hari ibiganza by'iratiro je shaka nzo umuntu wa mbere w'iratiro kweye mu Burundi kandi atari kubera ngo yafuye we nkiri muzima bijya bintu umuntu yapfuye ngo baje kuraba imva yiwe sawa c'est bon ariko je nshaka abantu bazotangira gufata urugendo baza kunda nkiri muzima ukunyena akavuti twebwe twafashe indege tujye kuraba abantu bavuka uwo umuntu itwa Mukombozi kandi ndabyizeye ko Imana izobikora kubera ko nibisuma birapanga imigambi gashika hakamutoye dupanga imigambi y'Imana atangaruka mbibizana kindi nacyo nuko negezwa guhindura societe y'abarundi by'abarundi bahindura tu kubera ko ibibazo byawe aho bihera benshi bagenda kugwana n'amashami ariko ifo gutugwana kwanza ninuze na success twebwe ifo duhindura kwanza system zo mu ngo zacu kubera ko uyu munsi ushaka kuvuga uti ngo umurongozi abantu bazaze kuba barongozi baca bikunda nawe ugiye zo kwikunda kugira ngo hajye n'abakozi b'Imana bari bagenda basenga Imana n'abakozi b'Imana bashitseyo hari ukuntu isi yabarenyemwo ikintu cyo kubyura egoism kubyura umubiri cyane bakabereka ko bari hejuru cyane kandi yuri hejuru cyane gumutinya hasi nkuko umuntu yuriye ku giti gushika ngaha hagati natinya gukoroga umukangu yaca yisimbira kiruka ariko umuntu ari hari yaguma gira ubwoba ikindi nacyo ingo zacu abavyeyi bacu fuko tuguhindura system yo mu ngo zacu twakuriye mu bavyeyi batetse inyama nibo bajya nyinshi papa niwe ajya nyinshi numva ugerekana yuko umwana yuko maze kuba umurongozi uzojya byinshi numva twakuriye mu bavyeyi batetse inyama papa niwe bamunkwi zoroshe kandi ariwe yarafise amenya gumu numva kwikunda numva umwana wakacagwana n'igufa uko
ikindi naco twakuriye mu bavyeyi nibo batangurira kwarurirwa, mu batetse indya papa niwe atangura kwarurira, umurongozi nawe nyine umwana akurazi yuko maze kuba umurongozi je nangura kuyiha. Mfumba umuvyeyi yarakwiye kuba ari sire ko abana biwe bose bariye kushaka gucisha abanzane ninge nanje. Sasa ibi byose ubona ni ingaruka zo muri Afrika ni biri mu ngo. Kubera urugo nico gihugu ca mbere, kubera rero ministere zose haje. Sasa muri ico gihe hariho ikindi naco, hariho systeme y'abavyeyi bacu basanga papa niwe barurira ubugari bunini, agategerezwa gusigaza abana tukaca tugwanira gukura amasahani ukamengo ni ndero, kumbe ni ubujyajya bariko bubaka abana b'injyajya. Urumva baca bubaka abana b'injyajya akigirisha yuko umengo ni ndero, kumbe ni ubujyajya kugira ngo yuzurize kubera iki bamuhaye buto. Papa nawe yategerezwa gusigaza, byatumye dukreye abana baba excrogenty. Sasa kandi umwana hari imyaka adahinduka, sitoma umwana amaze gushikana imyaka 12 ibintu byari bimurimo ntibimuvamo. Nona nkawe ngaha, nona ngaha mu Burundi tutajya inzoka, kubera washikanye imyaka 12 uba ngaha mu Burundi tutajya inzoka. Ubu nawe wogenda ahantu bajya inzoka, kubera byo kugora kwimira. Urumva kandi nta muntu abakuzinga, kandi subiye ngo inyama y'inzoka ngo ntiyonyerera kubera ntinagumye kurusha ijya impene wamujya. Ariko ni mgonko na SP hari imyaka. Sasa ijya myaka amaze gukwirira umwana muri iyo monde kugira ngo tubimukuremo biragoye. Sasa niyo mpamvu irifoke ntegeza guhindura Afrika, tugeza guhindura Afrika kandi kubera wari umutima wa Afrika. Umutima utarakira amaguru nayo bakomeye agumagwaye. Sasa ifoke umutima kwanda tubukize, hanyuma dukreye abana b'Uburundi bazo ambassadeur yamunye tugiye hanze tuba nka Israel ya kera. Ubwenge iki ubumenyi Imana tukayimenya, ariko atari ya Mana batwigisha bamwe umbirira ikosa jewe ukatujya gusaba ikigongo rusengero. Je nkiriho njye n'ubujyajya kuko uzonkorera amakosa uzonyiba cyane kubera uzi yuko sinzobimenya. Ariko yaba wiba ukaza kumbwira mukumbozi mbabarira ni narakwibi, ejo nkosubirayo kunyiba kandi uze kandi kumusaba. Sasa tuzakeneye abantu babinya Imana ya vrai, hanyuma aho muri ico gihe tuzogenda neza. Imana itanga taruswa kandi uwishaka na Jacob Zuma atize ko yatwaye South Africa. Nindi yarazi ko abarundi tuzohunga tugahunguka, nindi yarazi ko Yesu azopfa akazuka, nindi yarazi ko mwirabura Obama azotwara Amerika, cyangwa imfuvyi Toma nzoririmba bigacika. Arabatashaka kumva mukumbozi je ndirimba, bashaka kumbona burusi cyuri ntimba. Arabanyita umusani, abandi umusazi, arabanyita umucuraranzi, abandi vuruzi, ariko ubu ndaririmba bose bakankwera amashi none. Yes.